Bakunzi inshuti z'umusaraba ndabaramukije gose mu izina rya Yesu Kristo. Nkuko mwama mukurikira kino kiganiro ubushobozi bwa Kristo gishikirizwa n'umwungere Benjamin Shimirimana, ndashimiye Imana ko ngiriye ubuntu n'umwami bwo gushobora kugira ngo tuvugane namwe ijambo ry'Imana. Munyemere dusome icete canditswe na Yakobo igice ni 3 umurongo wa 17. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ariko ubwenge buva mu ijuru ijyambere buratunganye kandi nubwo amahoro burengenga bukunda kugirwa inama bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza ntibukekeranya ntibugira ubujyajya. Imana idufashe cyane gose. Uyu munsi ngiye kuvugana namwe ku jambo rivuga kugira ubwenge bw'Imana canke kugira ubwenge buva mu ijuru. Nkuko Yakobo yari kwarandika aya majambo akomeye kandi ahambaye. Yakobo numwe bavukana na Yesu, kandi uyu Yakobo ntabwo yari mu ntumwa, ariko amaze kubona ibitangaza bibaye kuri Yesu yarizeye. Amaze kwizera yongera aba n'umwungere wa mbere w'ishengero ry'i Yerusalemu. Rero Yakobo nk'umuntu yabonye ibintu bitandukanye, kandi Yakobo nk'umuntu yagiye yabona ubuzima bw'ishengero ngene butanguye n'ibindi bigiye byikikamwo n'ubwenge butandukanye, ugasanga hari intambara zitandukanye, maze bigatuma abakristo bagenda bajuragirika. Yifuza kwandika kino cete ciwe arerekana neza ko ishengero ry'Imana aho risanzariye ku isi ingene bakwiye kugira ubwenge buva mu ijuru canke ubwenge bw'Imana muri bo, kugira ngo bikunde babandanye gukorera umwami, kugira ngo bikunde baramirize neza badacika intege, kugira ngo bikunde bamenye kuvangura ibihwanye n'ibidahwanye, kugira ngo bikunde bashobore kugenda baranesha mu bintu byose bikeneye. Nagenda kubwire mwene data kurangukirana, kugira ubwenge bw'Imana canke kugira ubwenge buva mu ijuru bikuzanira kugenda neza mu rugendo, bikuzanira kwakira ishurirwa no gutahura ico Imana ikugomba ko, bikuzanira kumenya agaciro k'umuhamagaro ufise, bigatuma udashobora kwanjajwa ku muhamagaro wawe, bikwereka yuko muri ino si atari yawe, ukwiye kwihanganira imibabaro n'ibigeragezo ucamwo, ugakomeza ukwizera ukaramiriza, ukamufisa ivyizigiro vy'uko iwacu ari mu ijuru. Ivyo bigaca bikomeza rero umuhamagaro muri wewe, ivyo bigaca bituma ubandanya gutandukana n'icyaha, ivyo bigaca bituma ubandanya kwegera Imana, kuko ubukeneye inkomezi ziva ku Mana, ubukeneye ishurirwa, ubukeneye yerekwa, ubukeneye yuko mu bintu vyose, haba mu muryango wawe, haba mu kazi kawe ukora, haba ku ishure, haba mu gikorwa c'Imana, wamusenga usaba ubwenge bw'Imana kugira ngo biguhe guhagarara neza, kandi kugira ngo bere maso ubugingo bwawe. Naco gituma rero tugiye kumara umwanya tuko turayaga kubw'aya majambo Imana imaze kuyashira ku mutima wanje. Numvise ari ijambo rikomeye cyane, numvise ari ijambo rihambaye. Nawe nagenda gutangarize mu izina rya Yesu Kristo, ni wankurikirana uraza kumva yuko bikenewe kusaba ubwenge bw'Imana muri wewe. Ubera ingo nyinshi ziriko zirasambuka kubera habura ubwenge bw'Imana, nubwo bakwitwa ko ari abantu basenga. Amashengero menshi ariko arononekara kubera kubura ubwenge bw'Imana, nubwo bitwa ko basenga bisonzesha ndetse bavugishwa, ari ugasanga ibintu biriko birononekara kubera habuze ubwenge bw'Imana. Nico gituma mu miryango myinshi usanga injyano z'uburyo butandukanye, kuko habuze ubwenge bw'Imana. Nico gituma mu buzima bwaribwo bwose, haba mu gihugu, haba mu miryango, haba mu ishengero, mu madomene yose utandukanye, urasanga ibintu biko birononekara kuko habuze ubwenge bw'Imana. Ariko ndakubwira ngo ni wankurikirana neza muri iri jambo ry'Imana, uraza kumva akamaro ko kugira ubwenge bw'Imana. Nawe uraza gusaba ubwenge bw'Imana ngo ube muri wewe, maze ugiye kubona ibimpinduka. Haba mu muryango ugiye kubona impinduka, haba ku ishure wiruga ugiye kubona impinduka, haba mu kazi ka mishose ugiye kurondera kubona impinduka, ndetse haba no mu ishengero mu gikorwa c'Imana ugiye kubona impinduka, ugiye kubona kugira neza kw'Imana. Ni wasaba ubwenge bw'Imana, ni wasaba ubwenge buva mu ijuru, uraza kubona yuko ari ikintu cy'ikimazi, kandi bizogushoboza kubandanya kugenda neza n'Imana no kumenya ivy'Imana igomba ku buzima bwawe no kubagukikuje, kugira ngo vyose bigende neza. Imana ihabwe icubahiro cyane. Ijambo ry'Imana rero ryamaze kutubwira hano, turabona ibintu indwi biranga umuntu afise ubwenge bw'Imana, cyane ibintu bigaragaza ubwenge bw'Imana cyangwa ubwenge buva mu ijuru. Burafise rero ibi biranga, nivyo tugiye kuraba hano Yakobo yanditse kugira ngo bidushoboze. Ikintu ca mbere yaravuze yuko ubwenge bw'Imana, ufise ubwenge bw'Imana arangwa niki? No kuvuga ubwenge bw'Imana buratunganye
atunganye, arangwa no kugoroka, arangwa no kwezwa mu buzima bwiwe, aramenya kuvangura ibihwanye n'ibidahwanye. Ntabwo ashobora kugenda afatikiranya ibintu byose, nta manyanga yivangamo, oya haba namba. Ariko icyo ashishikarako ni ukugororoka. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo abamuziga kw'ivyo bama biyeza ngo bababera nk'uko nawe ari uwera. Abamuziga ku bwenge bw'Imana, abamuziga ku iherezo ryiza, abamuziga ko kuzoragwa ubugingo budashira, bama biyeza. Ubwo bwenge bw'Imana rero buratunganye, ubwenge bw'Imana buragororotse, bugukwegera kugoroka, bugukwegera kwezwa. Abantu benshi barakunda kubaho umenga agomba gucunganwa n'abantu, ariko umuntu afite ubwenge bw'Imana ntacunganwa n'abantu. Umuntu afite ubwenge bw'Imana buramutunganya wenyene, yumva kugoroka. Ubwenge bw'Imana bugusunikira kwezwa, bugusunikira kugoroka, ubuzima bwawe bukabandanya kugenda neza. Yesu aravuga ijambo rikomeye ngo nuko rero muba gahore nkuko so mu ijuru aragahore. Igihe cyose rero twakirwa ubwenge bw'Imana biratuzanira mu buzima bwacu gushobora kubona kugira neza kw'Imana, mu kugorokera Imana, mu kumvira Imana. No mu gihe wacumuye ukumva yuko ubuza amahoro, wifuza kwezwa, wifuza kwihana, atari kugira ngo mbega ninde yambonye, mbega ninde yabivuze. Kuko abantu benshi uno munsi bafise ubwenge bw'isi, bafise ubwenge bw'abadayimoni, bafise ubwenge bw'abantu, ariko ntabwo bafise ubwenge bw'Imana. Kubera iki? Ndaza kubereka ingene bikurikirana n'ingene bitandukanye. Ndizera neza wowe uri kurankurikirana biraza kuguha kumenya uruhande urimwo, hanyuma uce umenya n'icyo ukwiye gukora kugira ngo wakire ubwenge bw'Imana bube muri wewe kandi ugororokere Imana. Haleluya. Icya kabiri hano Yakobo yahishuye kandi yavuze mu kigaragaza ubwenge bw'Imana, yaravuze yuko ubwenge bw'Imana ni ubw'amahoro. Ni ukuvuga yuko umuntu ari mu bwenge bw'Imana agira amahoro mu mutima, nta jwi rimwagiriza ribamo, oya haba namba. Icyo kintu cyose cyotuma kimubuza amahoro agerageza gusenga no kugisambura, agerageza gutunganya. N'umuntu uwo ari we wese, nimba ari umuntu acumuye ko, nimba ari umuntu agiriye nabi, anyaruka kumusaba imbabazi kugira ngo asubire arekipere ya mahoro yo mu mutima. Rero ubwenge bw'Imana usanga umuntu agize afise amahoro, mu buryo aho usanga abantu bavuga nabi, batukana, batamahoro bafise mu mitima, bivanye nuko atabwenge bw'Imana buri muri bo. Ariko umuntu afite ubwenge bw'Imana avuye kugoroka, icya kabiri agira amahoro muri we. Yarabandanije icya gatatu yagaragaje kigaragaza umuntu afise ubwenge bw'Imana buri muri we, yabusabye bukaba muri we, arenge nguvuga mu buzima bwiwe umusangana ubwitonzi, umusangana imvugo yiyoroheje. Igihe cyose nimba bimushikiye hakabikina tifatamwe neza, anyaruka kwigarura, anyaruka gusaba imbabazi. Umusangana ubwitonzi, usanga by'ukuri umwitegereje ahari, naho atakubwiye yuko akijijwe, ariko urabyo bwitonzi akora n'ibintu, uravye ingene avuga biraca kubikwereka neza atujya muntu by'ukuri arakijijwe. Kubera iki? Arimwo ubwenge bw'Imana. Hanyuma yarabandanije muri iri jambo nyene aravuga icya kane yaravuze ngo bukunda kugirwa inama. Umuntu afise ubwenge bw'Imana akunda kugirwa inama, aremera kugirwa inama, aremera kwigarura, aremera guhanurwa. Naho yoba yafashe ingingo, iyo ngingo bikaboneka neza hari ivyiri kironona, iyo umuhanuye arigarura. Gusaba imbabazi we ntabona ko ari gakengera, ariko abona ko ari icubahiro. Mu gihe abantu benshi usanga bibagora gusaba imbabazi bivanye nuko bacabona kumenga barasuzuguwe, barakengerewe. Ariko umuntu wese ari mu bwenge bw'Imana arangwa no kugirirwa inama. Arakunda iyo umuntu ariko aramuhanura, arakunda umuntu ariko aramubwira atari iyo nzira woyihindura ukagira uku. Twisi nico birivuga byoshobora kukubera ikimazi. Icya gatanu Yakobo yabandaje kuvuga muri iri jambo, yaravuze neza umuntu ari mu bwenge bw'Imana aba yuzuye imbabazi. No kuvuga igihe cyose yagiriwe nabi araharira, kandi yahariye ibintu byose bigenda neza, arumva ko muri we amerewe neza. Kandi umuntu ari mu bwenge bw'Imana yuzuye imbabazi kuko agira umutima wo kwirengagiza mu byo yacumuweko. Bibiliya iravuga ngo icyubahiro cy'umuntu no kwirengagiza ibyo wacumuweko. Rero iyo umuntu yirengagiza
yirengagije ivyo yacumuweko, iyo umuntu agira imbabazi, ivyo ni ibintu bigaragaza neza ubwenge buva ku Mana. Hanyuma ica gatandatu yavuze ni ntibukekeranya. Ubwenge buva ku Mana ntibukekeranya, kuko umuntu wese akekeranya no umuntu atizera, kandi umuntu akekenya cyangwa atizera ntahimbara Imana. Ariko Imana ikunda abantu bafise ukwizera, bisobanurwa neza umuntu ari mu bwenge bw'Imana ntavyo gukekeranya, asanga ari mu kwizera. Ikintu cyose ni kwizera, ikintu cyose ni kwizera, ikintu cyose ni kwizera, abahishwa no kwizera. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga neza ngo nuko umugorotsi wanje azobeshwaho no kwizera, ngo ariko niyo njorora ntazohimbara umutima waje. Bisobanurwa mwene data, mu buzima bwawe ukwiye kubeshwaho no kwizera, ukwiye kubandanya kubaho uhagaze mu kwizera, ntukekeranye. Oyihaba namba, komeza ukwizera, ramiriza mu kwizera. Ukwizera ni gutetereza. Abrahamu ni kwamutetereje, Sara ni kwamutetereje, Ana ni kwamutetereje, ndetse abandi bakozi b'Imana bose batandukanye, ba Eliya n'abandi ba Elisa ntabwo kwabatetereje, ne ba Petero bose ntabwo kwabatetereje, ba Paulo bose bagize ukwizera kandi barangije urugendo rwabo neza. Nico gituma nawe ndagusaba ngo wakire ubwenge bw'Imana, usaba ubwenge bw'Imana. Bigiye kugufasha kugira ukwizera, bigiye kugufasha kubandanya kugira imbabazi, bigiye kugufasha kubandanya kugirirwa inama ukigarura, kandi bigiye kugufasha kubandanya kugira amahoro muri wewe, kandi bigiye kugufasha kubandanya kuba mu nzira yo kugoroka no kubaha Imana no gutinya icyaha no kwanga icyaha, kugira ngo ubandanye kugendana n'Imana wuzuye ubwenge bw'Imana. Hanyuma kandi icanyuma hano mbona maze Yakobo yanditse arico cindwi, ni ukuvuga yuko ubwenge bw'Imana ntibugira ubujyajya. Bisobanurwa ubwenge bw'Imana, umuntu mu bwenge bw'Imana umusanga mu rukundo, aba muri we arimwo urukundo. Ivyo bigatuma rero ibikorwa vyose bigenda neza. Yesu aravuga ngo ndabasigiye icagezwe, kandi ngo nico zuzuza vyose, ngo nimukundane. Haleluya! Nkuko nanje kunze. Naco gituma mwene data, kugira ngo ubandanye kubamenya ivyo ngiye kuvuga ivyo ari byo, kugira ngo ubandanye kunkurikirana, ubanze uzirikane ibi bintu. Mbega urumva ko biri muri wewe? Mbega y'amajambo uko ari ndwi Yakobo yavuze muri kino gice ca 3:17, urumva yuko biri muri wewe? Koko vy'ukuri urumva kuri mu nzira kugoroka? Urumva yuko utunganye mu mutima wawe? Urumva yuko wejejwe? Urumva yuko atamanyanga atabibi biri mu mutima wawe byo gukora ikibi? Urumva ko atamigabo utegura muri wewe yo gukora icyaha iri muri wewe? Ivyo rero niwe wisuzuma uca wumva. Hanyuma ica kabiri, mbega urumva mutima ufise amahoro? Abantu benshi baragenda mu mitima yabo badafise amahoro, nubwo bavuga ngo namahoro ku munwa, ari ugasanga imitima na amahoro. Mbega urumva yuko by'ukuri wakiriye ayo mahoro ari muri wewe? Nimba utayafise, saba ubwenge bw'Imana urakira amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Kandi nimba ari bikigenda bikugora, asaba ubwenge bw'Imana. Ugiye kumenya kuvangura ibihwanye n'ibidahwanye. Hari abantu benshi uzose ngo ariko ivyo bintu bana ntibibereye ku mukristo, ngo none gucaha kiri he? Ingorane yo kutaramenya yuko ari icyaha, ikibazo cyo kutaramenya yuko ico kintu ari kibi kitemegwa, ni kibazo cyo kutagira ubwenge bw'Imana muri wewe. Umaze kugira ubwenge bw'Imana muri wewe, nta muntu aba kikubwira, ahubwo wewe ushobora no kwambara impuzu, iyo mpuzu wambaye ukumva ko iteye isoni. Ushobora kugira ikintu cyose ukumva ko giteye isoni, kikubujije amahoro, ugacukireka. Kubera iki? Ubwenge bw'Imana bubwirikanya n'umuntu inzira zo kugoroka, inzira zo kubaha Imana, kandi ibintu byose bikagenda neza. Rero nkuko nabivuze, ibi bintu uko ari ndwi nivyo bigaragaza, biranga ubwenge bw'Imana ko buri mu muntu. Nawe rero nakajyo keza ubandanye wimvira, ubandanye wibaza, ni wasanga ugutungana, amahoro, ugasanga kwengenga, ugasanga kugirwa inama, ugasanga kutanga imbabazi, ugasanga ukwizera ntibiri muri wewe, kandi ugasanga n'urukundo ntabwo rukwiriye muri wewe. Ivyo uce wisuzuma, akanya nikagera ufata umwanya gusenga kugira ngo ubone ukugira neza kw'Imana. Ngiye kuvuga, navuze ubwenge buva mu ijuru, none ntibihagije. Reka rero turabe mbega ubwenge bw'isi
canke ubwenge bw'abantu canke ubwenge bw'abadayimoni, kuko ngaha Yakobo yarabivuze igice ca gatatu uwo somye umurongo wa 14 gushika ku 16 arerekana ubwenge butava mu ijuru ingene bumeze. Aravuga yuko ubwenge butava mu ijuru, iyo butava mu ijuru ahandi buva hari ubwenge bw'isi buva kuri wa mwami ari we Satani, hanyuma akaba ari ubwenge bw'abantu ndemanwa, amashure yize n'ibindi bitandukanye, ivyo vyose birashobora gucanga. Hanyuma kandi akaba n'ubwenge bw'abadayimoni mu buryo bw'amaprofesi z'ibinyoma, mu buryo bw'impwemu, abantu bigira abantu b'impwemu mugabo ataribo. Turaza kubibona vyose ngene bitandukanye kubw'ivyo. Rero Yakobo agerageza kubwira ishengero ry'Imana kugira ngo bamenye neza ubuzima bakwiye guhitamwo, ubuzima bakwiye kuba mu bwaribwo, kuko ubwenge si bwose buva mu ijuru, hariho ubundi butandukanye. Rero kugira ngo dushobore gutahura twebwe tuko turasoma uno munsi, no kugira ngo abe yariko randikira Abisirayeli aho bari barasanzariye ku isi bashobore kumenya ingene bahagarara neza, yarerekanye ibimenyetso ibiranga ubwenge buva mu ijuru, arerekana n'ibiranga ubwenge bwo mu isi canke bw'abantu canke bw'abadayimoni, ibiburanga kugira ngo ishengero ry'Imana rishobore guhagarara neza. Nico gituma komeza kunkurikirana, uraza kumva ayandi mabanga akomeye, uraza kumva ibindi bidasanzwe bituma ubandanya kumenya kuva uyu munsi ingene ugiye gutandukanya. Birashoka mu ishengero rimwo hari bikuzazanira udatahura neza, birashoka wahuye n'abakozi b'Imana batandukanye ivyo basangamwo vyarakuzazaniye, birashoka uba warahemukiwe n'abantu mu buryo butandukanye kandi bakwitwa yuko umenga n'abantu basenga. Ivyo byose rero biraza kuguha kumenya mbega ujya muntu akoreshwa n'impwemu yahe, mbega ubwenge bumukoresha n'ubwaye nuva mu ijuru canke ibi bimuvamwo, ibidudubiza muri we, nibiranga ubwenge bw'abantu, ubwenge bw'isi, ubwenge bw'abadayimoni. Bandanya kunkurikirana uraza kumva ibanga rikomeye. Yarakomeje aravuga ubwenge bw'abantu cyangwa ubwenge bw'isi cyangwa ubwenge bw'abadayimoni, icya mbere burangwa n'ishari ry'inkazi mu mutima. Uwo muntu uzomusanga n'ishari ry'inkazi mu mutima, ntamumenga yofata umuntu akamwica, ntamumenga yofata umuntu akamuniga, ntamumenga umuntu yo bari ahantu honyene ari nka babiri, nta kabuza yoshobora gukora ikibi. Mu mutima wiwe rero wamusangamo ishari ry'inkazi, uzobimenya muri nka babiri, uzobimenya muri ahantu muhere yatabandi bariko barumva amajambo amuvamwo. Abantu mwe nabo rero baruzuye kandi bitwa ko arabasenga, bitwa ko bakijijwe, bitwa yuko baja mu rusengero, mugabo ukabasangana ishari ry'inkazi mu mitima. Nico gituma ndagenda kwinyiga mwene data, nimba hari ishari ry'inkazi iri mu mutima wawe wihane ubivemwo, ubwo bwenge si uva ku Mana. Ica kabiri, Yakobo yagerageje kwerekana ikimenyetso n'abantu usanga birema ibice, usanga mu buzima bwabo n'abantu bateranya abantu n'abandi, n'abantu bagerageza kugabura abantu, n'abantu ashobora kuza yitwa nk'umuhanuzi muga akaguteranya n'umugabo wawe, akaguteranya n'umugore wawe, akaguteranya n'abana bawe, akaguteranya n'abavyeyi, akaguteranya nabo muvukana, majambo atariyo, mukagira ibice, kandi ibyo bice bikazobagora gusubiza hamwe bivanye nuko vyakozwe n'abantu bitirirwa Imana mugabo bafite ubwenge bw'isi, ubwenge bw'abadayimoni, ubwenge bw'abantu, ibintu bikononekara maze bigatuma ibintu vyose biba nabi. Rero nimba nawe waratewe n'iyo mpwemu ugasanga urateranya abantu kugira ngo kunyungu zawe canke ku bindi bitandukanye, nagenda kwinginge wihane, ubwo bwenge si uva mu ijuru, ariko akana kajyo keza kuko bitahura, kuko abantu benshi baraba mu ishengero barakorera Imana, baraba mu bikorwa bitandukanye, ari ugasanga baraboshwe n'ibi bintu kandi bibaza ko bariko barajije mu ijuru, ariko kandi ikibanza c'Imana baragitakaje, bariko barakoreshwa n'umugwanizi n'abadayimoni. Nico gituma nagomba ndakwinyiga mwene data, ubandanye kunkurikirana, uraza kubandanya kumva byinshi. Ikindi ca gatatu yavuze ni ikintu kijanye n'umuvurungano, ubwenge buva ku mugwanizi, ubwenge bw'isi kenshi nubwo
bw'abadayimoni usanga kenshi butera umuvurungano. Ahari ubwo bwenge haba imivurungano. Iyo ariko aravuga umenga avuga nk'ibintu bizima, ariko inyuma yo kubivuga bikazana ingorane, bikazana ibibazo, bikazana imivurungano mu bantu. Abantu bakavurungana, imiryango igacanamwo, amasosiyete agacanamwo, korale zigacanamwo, abasenzi bagacanamwo mu buryo bwose butandukanye. Ni ukuvuga yuko ikintu cyose kitava mu bwenge buva mu ijuru kiza gisambura imivurungano. Nico gituma uzosanga ahantu henshi ugasanga hari imivurungano, hari gutumvikana, hari gukebana. Ikibazo niki nuko hari ubwenge bw'isi, ubwenge bw'abantu, ubwenge bw'abadayimoni bwamaze gutera naho bari mu shusho yo kubaha Imana. Ubandanye nkurikirana uraza kumva ibintu byinshi. Ibindi navyo biranga kandi nuko abantu bari mu bwo bwenge usanga bari mu ibitutsi, usanga bacokorana, usanga bahana amasumu, usanga hari amarementanyo y'ibitigeze kubaho cyangwa akantu gatonya bagaca bakagira montage y'ibintu byinshi. Wasanga ubwicanyi, wasanga ubugarariji, wasanga insaku, wasanga ibinyoma n'ibindi bitandukanye bibi bidahimbara Imana. Hanyuma icanyuma novuga kiranga kandi ubwenge bw'abantu, ubwenge bw'isi cyangwa ubwenge bw'abadayimoni, usanga abantu bagomba kwikorera ivyo bigombeye. Umuntu wese akeneye liberté, umuntu wese akeneye yuko yidegembya, umuntu wese akeneye ko ivyo yumva muri we ari byo akora. Nta rutonde rubaho oya habanaba, kuko abari kajegari, abari imivurungano, abari kwirema ibice, abari amashari, abari ibinyoma, ari saku n'ibindi bitandukanye. Nico gituma mwene data urukurankurikirana, ndakwinginga mwene data wakira ubwenge bw'Imana. Ubwenge bw'Imana buratunganya, ubwenge bw'Imana buragirirwa imbabazi, ubwenge bw'Imana kandi bwongera burengenga. Hari igihe uza wumva abantu ngumviriza ngo turabisambura, ngo bibi ko bibaye. Ubwo si ubwenge bw'Imana oya habanamba. Ngo turabimena, ngo twese duhombe. Ubwo si ubwenge bw'Imana oya habanamba. Ubwenge bw'Imana burengenga. Nico gituma umusavyi w'Imana Salomo amaze gusaba ubwenge bw'Imana, Imana yamuhaye ubwenge bw'Imana kandi muha n'ibindi atasabye. Kuko iyo ufise ubwenge bw'Imana, ubutunzi n'icubahiro n'ibindi byose bitandukanye byose biraza. Nico gituma igihe bagiye abagore babiri bamara kumuzanira umwana umwe, uwundi bamwishe kugira ngo ashobore kubacira urubanza, kubera ubwenge bw'Imana burengenga. Maze muri ico gihe yarababwiye atumviriza rero ko muri mwebwe babiri mwese mbuze nyene umwana nibanzanira inkota. Azana inkota, acurika kakana, ati ngenda mukate mu ipande bibiri, umwe atwara igipande uwundi atwara igipande. Uwutari nyina w'umwana yavuze ati nyakubahwa bikora uko nyene birakwiye. Ariko nyina w'umwana aca aravuga ati nyakubahwa ntumukati, mureke umwana ndazi ko ari gwanje, mumuhe amugumye, zoguma ndamurabira hariya ariko umwana wanje ntapfe. Bica bigaragara neza umwami muri bwa bwenge buva mu ijuru bwo kwengenga aca arumva umuntu agiriye muwe umwana. Atumviriza rero hamwe n'ivyo byose rero urubanza nariko ndabaciriye rurahindutse. Ndamenye n'umwana, nyene umwana n'umugiriye imuwe, aca amuha nyenewo kandi ibintu byose bigenda neza. Nico gituma ndakwifuriza mwene data, wamama muri kurangurikirana, wampapa muri kurangurikirana, musore kurangurikirana, mwige muri kurangurikirana, kurugezo gwagose kurangurikirana. Saba ubwenge bw'Imana bizogufasha kubandanya kubaho neza no kumererwa neza. Ntukifuze gukora ivyo wigombeye, oya kora ibihuye n'ubugombe bw'Imana, kora ibihuye n'icimana igomba, kora ibihuye nico Bibiri ivuga, nivyo bizogushoboza kubandanya kugenda neza. Bandanya nkurikirana uraza kubandanya kumenya ibitari bike bihuye n'icimana igugombako. Ni gute umuntu ashobora kwakira ubwenge buva mu ijuru? Ni gute umuntu ashobora kwakira ubwo bwenge buva ku Mana buva mu ijuru? Ni gute? Dusomye Imigani igice cya 2 umurongo wa 3 gushika ku murongo wa 5 hari amajambo akomeye cyane. Ayo majambo avuga ngo mbere ni wabuhamagara ubwenge ugashira ijwi hejuru, uririra ugutahura, ni waburondera nk'ifeza ukabusesangura nk'urondera izahabu zanyegeshwe, niho uzotahura ukubaha Uhoraho uko ariko ukaronka kumenya Imana ihabwa icubahiro cyane. Rero nariko ndavuga ngo ni gute umuntu ashobora kwakira ubwenge buva mu ijuru? Icambere ni gusenga cyane,
gusenga cyane. Muri aya majambo harimo amajambo atatu Salomo yavuze ingene dushobora kuronka ubwo bwenge bw'Imana. Turabusengera, ufata umwanya gusenga, rondera Imana, shaka Imana, fata ibihe byo kwisonzesha, fata ibihe byo gusenga, usaba ubwenge kugira ngo mu bikorwa vyawe, mu muhamagaro wawe, mu muryango wawe ibintu bigende neza. Nkiri ikintu cya mbere gukenera no gusenga cyane, urabinyotererwa, urumva ufise inzara. Hanyuma icya kabiri no kubihahamira, guhamira ubwo bwenge bw'Imana, guhamira yuko uboneka impinduka muri wewe, ukumva kubihahamiye. Iyo ikintu gishize ku mutima cyane ugisengera, ni ukuvuga yuko urakironka, kuko Yesu yavuze ngo nimwasaba murahabwa, nimwarondera muraronka, nimwuguruza murugururirwa. Rero igihe cyose iyo turasenga, ikintu dusenga twagishize ku mutima wacu wose nta kabuza. Hanyuma kandi cya kabiri tukagira intambuko yo kubihahamira, yo kumva duhamiye kwakira ubwenge bw'Imana, yo kuma duhamiye kwakira ubwenge buva mu ijuru, bituzanira intsinzi yo kubwakira, tugaca twakira ishurirwa. Icya gatatu rero haba ishurirwa. Nico gituma rero avuga ngo niwaburondera, niwabuhamagara ubwenge, nukuvuga niwasenga ugashijwe ijyawe hejuru, uririra gutahura, ugomba kubandanya gutahura, ugomba kumenya byinshi mu vy'Imana. Hari abantu babaho bavuga ngo narabimenye, narabitabuye. Oya, aho umaze kunanirwa, no, ahubwo ramiriza, bandanya uko uzobana gusaba ubwenge bw'Imana muri wewe, niko ubuzima bwawe buzogenda bwakira impinduka. Bibiliya avuga ngo tubandanya tuva mu bwiza tuja mu bundi. Biragukeneye rero kutavuga ngo birahagije, ariko biracakeneye n'ubu uri kurumvira ijambo, urakeneye gusaba ubwenge bw'Imana kugira ngo mu vyurimo vyose mu buzima bwawe, bwaba mu bugaragara nk'umwana w'Imana, bwaba mu buryo bw'imhemu nk'umwana w'Imana, bibandanye kugushoboza kubandanya guhagarara neza. Rero senga cyane, ubirondera, urashobora kuronka ubwo bwenge buva mu ijuru. Bihahamire, umva yuko bihahamiye bizokubera intsinzi. Icya gatatu uca wakira ishurirwa, kuko ubwenge bw'Imana ni ishurirwa. Kufise mwe muyera ni vyiza, ariko ndagenda kubwire hari ishurirwa naryo. Ishurirwa n'ubuzima ushobora kubamwo, ukakira ivy'Imana igomba n'ivy'Imana igomba gukora muri uwo mwanya nyene, bitandukanye n'ivy'abantu bari bakuziga ko, bitandukanye uko abantu bari bakuzi. Hari ukuntu bakuzi nk'umukozi w'Imana, hari ukuntu bakuzi nk'uko winjira muri muhemu, hari ukuntu bakuzi nk'ukuntu wigisha, hari ukuntu bakuzi mu buryo butandukanye. Ibyo byose barakuzi, ariko nagenda kubwira ishurirwa nubwo bwenge buva ku Mana. Muri ico gihe rero ni ikintu kiba gitandukanye n'uko abantu bari bakuzi, bose bakagutangarira. Ndakwifurije kwakira ubwenge bw'Imana kugira ngo bandanye kwakira ishurirwa. None rero ndiko ndarangiza, nagomba dusome mu Migani igice cya 2 n'umurongo w'10. Ijambo ry'Imana ravuga ngo kuko ubwenge buzokwinjira mu mutima wawe, kandi ukumenya kuzohimbara ubugingo bwawe. Imana ihabwe cyubahiro. Ngo kuko ubwenge buzokwinjira mu mutima wawe, kandi ukumenya kuzohimbara ubugingo bwawe. Nagenda kubwire mwene data, mu kurangiza witegure, wizere, hari ubwenge bw'Imana bugiye kwinjira mu mutima wawe, hari ubuzima bugiye kwinjira mu mutima wawe, hari igitangaza ugiye kwakira. Ntabwo bigiye kubandanya kuguma uko vyari, ariko hamwe n'iri jambo hari igitangaza ugenda kwakira. Iyo umuntu amaze gusenga, iyo umuntu amaze kubihahamira, akakira iryo ishurirwa, umutima wiwe urakira ubundi bwenge. Ndatangaza mu izina rya Yesu Kristo, wowe uri kurankurikirana, wakira umutima w'ubwenge mu izina rya Yesu. Umutima w'ubwenge winjire muri wewe, utangure kumva ibintu bihindutse, uko ibintu wavyiyumvira bitangure guhinduka, uko wavuga ibintu bitangure guhinduka mu mvugo yawe, uko wari ufise ukwizera ibintu bitangure guhinduka, gwiyongereko. Aho wakunda gukekeranya utangure kwizera, aho wari ufise ishari haza urukundo, aho utahanurwa aho utangure kumva uhanuwe, aho wari wakwigira umunyabwenge utangure kumva yuko bidakwiye, ukene kugirwa inama kandi ukayishira mu ngiro, kandi ibintu kagenda neza. Nagenda gutangarize mu izina rya Yesu Kristo, iki ni gihe ciza. Imana iriko irasemerera ko usabye ubwenge uronka ubwenge. Iki ni gihe ciza cyo kugira ngo
ngo ushobore kubona ibintu bihinduka. Hari ibintu byase guhinduka ku buzima bwawe, saba ubwenge bw'Imana, ibintu birahinduka mu izina rya Yesu Kristo. Waragerageje kugira ibyo ukora, ariko muri ibyo ukora byose nta na kimwe cyavansa. Saba ubwenge bw'Imana, ugiye kwakira ishurirwa. Hari umutima w'ubwenge ugiye kwinjira muri wewe, ibintu bihinduke, ubugingo bwawe buhinduke. Birashoka mu rugo rwawe hari vyanse, kuko hari ahantu wabaniye, ibintu byarase, nimumvikana n'umugore wawe, nimumvikana n'umugabo wawe. Nagenda kubwire ngo saba ubwenge bw'Imana wa mugore we, saba ubwenge bw'Imana mu papa we, urakira igitangaza mu izina rya Yesu. Birashoboka mu kazi kawe ukora nimumvikana, mu kazi ukora nibigenda neza, umumvikano ntawe umviriza, saba ubwenge bw'Imana, uraza kubona kugira neza kw'Imana. Birashoboka ugenda uvuga ngo je baranyanka, jewe baranyanka, jewe baranyanka, abantu bose baranyanka. Oya, ntabwo bakwanga. Saba ubwenge bw'Imana, uraza guhishurirwa, hari icyo uza guhindura, kuko mu ngeso zawe hari ikintu gituma bitagenda neza, kandi we ntukibona. Ariko ugasaba ubwenge bw'Imana, uraza kwakira igitangaza. Hari umutima w'ubwenge uza kwinjira muri wewe, kandi urabona igitangaza c'Imana, uraza kumva ibintu bihindutse. Naka kajyo rero birashoboka umaranya agahinda, umvise amarira menshi, agahinda kenshi. Saba ubwenge bw'Imana, umutima w'ubwenge uraza kwinjira muri wewe, uraza kumva amarira heze, uraza kumva imibabaro heze. Ndaguma ngo dusengane muri kano kanya. Ndizera neza yuko hari icyo wamaze gutahura, kandi hari icyo ugiye kwakira. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Cabugufa uri dusenge Imana. Umwami Yesu uri hejuru y'amajuru, ndagushimiye Mwami kubwira ijambo wampaye washize ku mutima wanje, kugira ngo nyage n'uyu muntu wese yariko arangurikirana. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ndatuye Mwami wanje kubw'ubushobozi bwawe, kugira ngo yakire ubwenge bw'Imana, umutima w'ubwenge wongere winjire muri we. Uyu muntu ari mu gahinda, uyu muntu ari mu mibabaro, uyu muntu yari mu ngwara zitandukanye, uyu muntu ari mu bibazo bitandukanye, uyu muntu aboshwe n'ivyaha, kandi abona ngo atanzira rimwe yo kubivamwo. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ariko kubw'ijambo ryawe Mana, kubw'ijambo ryawe, kubw'ijambo ryawe, reka Mwami wanje umutima wo kubihahamira, asengarira birondera abihahamire, maze umuhishurirwa, umutima w'ubwenge winjire muri we, ibintu bihinduke mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami wanje, ndagushimiye ko ari ingo zigiye kuronka amahoro, ndagushimiye ko ari amasosiyete agiye gutekana, ndagushimiye ko ari benshi bagiye kwakira igitangaza, kuko basavye kandi bakiriye ubwenge buva mu ijuru, kugira ngo bahishurirwa byo gukora ivyatahura bakora. Urakoze Mwami kubikoze, ndavyatuye ndavyizera, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze bene data, nshuti z'umusaraba, mwariko murankurikirana muri iki kiganiro ubushobozi bwa Kristo, cyamagishishwa kuri televiziyo Heritage, higashikirizwa n'umungere Pasteur Benjamin Shimirimana, asanzwe arongoye ishengero rya Eglise Vivante Busoro. Imana ibahezagire, Imana ibakomeze. Mwifuza kwifadikanya natwe, kaze cyane. Ku munsi wa gatanu isaha 8 ndakira abavyifuza, kandi ku munsi wa gatandatu haba hari igicaniro mu buryo budasanzwe, kandi ku munsi w'Imana kuva isaha 3, isaha 6 n'isaha 9 gushika isaha 11, kaze mwakire imigisha y'Imana, mwakire gutabagwa, mu bushishikare kwakira ubwenge bw'Imana. Yesu abahezagire, amen.